woba umaze kugera ahantu ukiyumvira ko Imana itagukunda canke ugatinya gusenga kubera ko wibaza ko uri umwansi wayo, canke woba umaze kugera ahantu iyo uri kurasenga ukumva umenga ntiwahariwe, ugasaba Imana imbabazi ariko ukumva ntiwahariwe. Nimba ivyo bintu bimaze kugushikira, ndagutumiye mu kiganiro Intahe yacu c'uno munsi. Murahawe ikaze. Ego, ndabaha ikaze mu kiganiro Intahe yacu c'uno munsi. Mu kiganiro Intahe yacu c'uno munsi tugira tuyage ku kintu bita urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana turashaka gusoma muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16. Kuri uwo murongo haratubwira ko Imana yakunze abari mw'isi. Kubw'ubwo rukundo Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo tubeho, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Wowe uzi ko Imana igukunda? Imana iragukunda idafatiye ku vyo wakoze. Imana ntacyo bitwaye abantu benshi wishe, abantu benshi wivye, abantu benshi mwasambanye, ivyaha umaze gukora. Urashobora kubona nakoze ivyaha vyinshi ku buryo yaho atamuntu numwe no muri quartier ahantu hose uba atamuntu numwe yo kwiyumvira kineza. Hariyo n'ahantu ushika ushobora kuba woshika abantu bose bakacatangura kwiyegeranya no kwikora mu mifuko kubera ko bazi yuko uri katama n'ikigo. Birashobora gushika iyo unatangiye kuyaga n'umwana w'umuntu canke umukobwa wa kanaka atashe se wiyaca tangura kumwihaniza kubera ko bakuzi kubw'ingeso zawe, ukama wiyumvire yuko ijuru atari giwawe ahubwo wamaze kwihereza umugwanizi. Ariko nashaka ndakubwire ko Yesu agukunda. Urukundo Yesu agukunda ntagukunda kubera ko novuga wakoze ibintu vyiza. Oya, urashobora kandi kuba uri kurandaba uhora usenga cyane, urashobora kuba kandi uri kurandaba atakintu na kimwe wiyagiriza. Ariko nagira ndababwire mwese yuko Yesu ntagukunda kubera ko ivyo bintu wakoze vyiza canke bibi. Oya, kandi Yesu ntakwanga kubera ko wakoze vyiza canke bibi. Oya, ariko Yesu aragukunda kubera ko agukunda. Bibiliya iratwereka yuko mw'itanguriro igice cya 2 igihe Adamu yakora icyaha, Adamu ntiyigeze asaba Imana imbabazi, kandi na Eva ntiyigeze asaba imbabazi. Ariko tugiye kuraba sibo ba mbere bari bakoze icyaha ubwa mbere. Imbere yo bakora icyaha, Satani yari yarakoze icyaha hamwe n'icya gatatu c'abamarayika mw'ijuru. Igihe bakora icyaha, Imana ntiyigeze yiyumvira kubacungura, ariko umunsi Adamu yakora icyaha, Imana yaciza kumucungura. Ivyo nivyo bita urukundo rw'Imana. Rero Imana iragukunda atari kubera ko hari ico wakoze, oya, ariko Imana iragukunda kubera ko igukunda. Rero ntaco bitwaye ivyaha vyinshi wakoze, ariko nagenda kubwire ko Imana igukunda. Kandi urukundo rw'Imana ku buzima bwawe ni urukundo rutagira akagero. Ijambo ry'Imana rivuga ngo biroroshe gupfira ngo ntivyoroshe gupfira umugororotsi, ariko twebwe twari abanyavyaha. Vy'ukuri twari abanyavyaha. Nta muntu numwe yoje imbere y'Imana akavuga ngo jewe Imana yankunze kubera ko nari ndabibereye. Oya, twese nta numwe yarabibereye. Tukiri abana dutangura kugaragaza ubuzima bw'icyaha tukiri ku myaka 2. Umwana muto uramuhereza igitumbura, umuhaye umusavye akakikwiba. Iyo ni kimwe mu bimenyetso vy'icyaha kiba gitangiye gukura muri we. Umwana muto urashaka kugurira mukuru wiwe igitumbura akaca babara kubera kutakimuguriye. Ico ni novuga ati ni shari riba riko rirakura. Ni ndiye bimwigishije? Nta numwe. Bigaragaza ko kira muntu muri twese yakuze afise ubuzima novuga intege nke imbere y'Imana. Umuntu wese yamafise intege nke imbere y'Imana. Niyo mpamvu turakeneye umucunguzi. Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo yarapfuye kugira ngo tubeho. Rero uno munsi nta kintu usabwa, ntacyo bitwaye ku vyo umaze gukora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nitwa turi ivyaha vyacu, Imana niyo kwizigirwa kandi igororoka. Ico nico tuma itubabarira ivyaha vyacu ikatwoza ukugabitanya kwacu kose. Imbabazi z'Imana ntibazikorera. Ntaco dufise twokora kugira ngo twakire imbabazi z'Imana, ariko imbabazi z'Imana barazakira. Mu gihe uzi yuko wakoze icyaha, icyo Imana igusaba nuko wemera yuko wacumuye, hama ukacisaba Imana imbabazi. Ngo Imana iragororoka kandi niyo kwizera. Ico kiratuma itubabarira ivyaha vyacu ikatwoza no kugabitanya kwacu kose. Shaka kuvuga ati nakoze vyinshi, akiyo nyene ivuga ati naho vyo bitukura tukutuku bisigura ngo nta kandi kabana na gato ikarimo. Nububi bugeretse ku bundi bubi bwose. Rero ngo irashobora kuvyeza bikera derere nka sherego ugasigara witwa umugororotsi nkuko nayo igororoka. Rero uno munsi nashaka ndabakubwire ko Kristo aragukunda, Yesu aragukunda kandi ariteguriye kukubabarira nubwo woba umaze gukora ibingana gute
ibihe byose. Mu gihe umwize, igihe wizeye Yesu Kristo arakubabarira. Wowe uri kuragwana muri no minsi n'amajwi akwemeza yuko wacumuye, Imana idashobora kukubabarira, ico ni kinyoma. Ni kinyoma c'umugwanizi. Muri ivyo niyo yaririmbye avuga ngo hari umunyavyaha yohinda ngo yaye nta namba. Yesu nta munyavyaha n'umwe yohinda. Na niyo mpamvu yaje kwisi. Igihe yari kwisi yarondera abanyavyaha kuko yarazi nibo yari aje gucungura. Rero mubo Yesu yaje gucungura nawe rimwo. Iyo usavye imbabazi izereye ko wazihawe. Hamugenda ushima Imana kuko imbabazi zayo. Hama mwarahezagiwe. Cari kiganiro Intahe yacu. Ikaba kino kiganiro cyagufashije ugipartage ugisangiza abandi. Mwarahezagiwe. Ibihe ni vyiza cyane naho ubutaha.